Nshuti bakunzi urubuga rw'intara ya Gitega turamuje twongera tubaye ikaze. Abarongoye ubuzi amadini hamwe n'abaserukira amashirahamwe atandukanye mu ntara ya Gitega bahamagarirwa guhimiriza abo barongoye gukurikiza ingingo zafashwe n'abarongoye amagara y'abantu mu kubandanya bikingira ikiza coronavirus muri iki gihe ibiharuro by'abagwaye vyongereye cyane mu ntara y'ubuvuzi ya Gitega. Iyo vyashirijwe kuri wa gatatu na buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona ari kumwe na mutanteri wa komine Gitega muganga Jacques Nduwimana hamwe n'urongoye intara y'ubuvuzi mu ntara ya Gitega muganga Toyi Salvatori ku barongoye ibisata bitandukanye mu ntara ya Gitega. Abandura rero ngo bari mu mice itandukanye na cyane mu bigo bihuriramwe abantu benshi. Avuga ko abantu badendebukiwe gukurikiza ingingo zasabwe n'abajejwe amagara y'abantu aho usanga mbere na twa tudobo two gukarabiramo tugaragara atamazi arimwo ndetse abantu bakaba baguma banaramukanya. Turabona yuko habayemo ikintu kijanye no kwijajara aho abantu batayikurikiza za mpanuro duhabwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu aho nari hasi kugira ngo babikore usanga babikora mugabo by'ukuri ari kwikurayo aha n'akarorero kaho dushobora kugenda ugasanga hariho akadobo karimwo amazi kugira ngo dukarabe ugasanga hamwe namwe nta mazi ariyo muganga akabateretse ngaho canke naho ugasanga amazi ariyo mugabo nta sabuni rihari ari naho bakakubarira bati twashizemo umuti wica uwo mugera ca kinini bita chloro mugabo ugiye kuraba ugasanga nta kirimo. Ivyo turabisanga hose abafise amafarumasi abafise amaresitora ku mabanki naho nyene turaraba neza eka ku buzi bwa leta ugasanga birahari mugabo vy'ukuri ntaco biriko birafasha abenegihugu ugasanga vya bintu vyo kuramukanya ubu umenga nta korona ikivugwa twasubiye kubigira ikigo kuri kwamye ukabona bariko bagwana mu nda bagenda bafatanye kandi inzego z'igihugu duhereye kuri nyiri icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi aguma asemerera ati yamare mwibuke yuko urugamba rwo guhangana n'ikiza coronavirus ari urwa misi yose dutegerezwa kuguma turikanuye kugira ngo twikingire dukingire n'abandi muri wa mugambi ndakira sinandura kandi sinandukiza abandi coronavirus. Buramatari w'intara ya Gitega avuga ko bahisemo abo barongozi ngo bafashe guhimiriza mu kibano no kubuzi kugira ngo mu kiringo cy'ukwezi kumwe babe bagwanije ico kiza. Twatumiye mwebwe muserukira abandi kugira ngo mudufashe guhimiriza kubuzi muri bijya bigo tubayemo mu mihana mu bene gihugu kugira ngo umuntu wese yumve ko coronavirus ataho yagiye ahubwo yagarutse kandi tubwiriza guhangana nayo kugira ngo n'imiburi ari ukwezi ibe yahagaze hanyuma dusubire kuba dutekanye. Yanagarutse ku bagendesha imiduga nabo nyene batubahiriza ivyo basabwe acasaba indongozi zabunguruza abantu n'ibintu bikubita gashi mu gukurikiza impanuro zose bahabwa ukuri kwamye ataco bakuyemwo. Mu kwinjira muri bisi umuntu wese yabwiza kugenda akaravye n'amazi meza n'isabuni mugabo uvyo tubona gushika ubu nta biriko birakorwa. Urongoye intara y'ubuvuzi ya Gitega muganga Toyi Salvatori yakiye ku mayange uko biharuro by'abagwaye uwo mugera wa coronavirus biko biraduga mu ntara ya Gitega no mu gihugu cose ugeranije no mu mwaka uheze. Aho Gitega muri rusangi ku munsi bavuga yuko duharura abantu 15 ku munsi bagwaye. Aho Gitega rero ingene zagiye biraduga gira mpere nko ku ndwi yahera ku itariki 19 z'ukwa gatandatu muri rusange hipimishije abantu 152 18 nibo twatoye bagwaye. Aho vyari bikigendeka twabona umengo bisawa. Muntu yakurikiye hari ku itariki 26 muri raporo barapimye 37 muri abo 6 gusa nibo bari bagwaye mu ntara yose. Ndiko ndaza kugira mwumve ingene biriko biraduga tumenye n'ingene twokwifata. Kundwi yahereje tariki 3 z'ukwindwi
hoho twarapima 94 ariko babiri gusa nibo bari bagwaye. Haca tuvuga tuti emwe ukiza turagishitse hasi, ariko bitangura gusubira kuduga rero itariki 11 z'ukwindwi dupima 137 muri abo bane baba baragwaye. Aho bose murumva ko pourcentage taux de positivité si nini cane. Itariki 18 z'ukwindwi aho ni hano tuba twapimye mu kito yose kundi 85, ariko muri abo dusanga 5 baragwaye. Beke hatari bitangiye kuduga kuko 85 bipimishije 5 bagwaye, iyo prevalence iraruta ayuko twatoye 6 bagwaye ku 137. Urumva ko twari kubiraduga. Rero mu ndwi iheze, mu mpera z'indwi iheze tariki 24 twapimye bose hamwe 531. Aha no kubera twari tumaze kubona abantu bagwaye, ndababwira mu kanya disiti zari zafashe cyane. Muri aba 531 bari bagwaye. Aha ni mu ntara ya Gitega. Cyangwa ko tugomba kwababa twarahatse kwababa ca gitigiri ca moyenne hari someni mugahani 506 bikundwi yose, hari kundwi yose. Aha twaje dufata yuko moyenne n'abantu 2 kw'icumi bagwaye. Rero tukibukanya yuko uko turonka abagwayi benshi niko ikiza gitandukira abantu bafise izindi ngwara, bafise umubiri utirwanira, bashobora gutsindwa bakaneshwa hanyuma bakaja muri reanimation. Tumaze kubona ivyo twace dutangura kuva mu ndwi yahera gukorana na district sanitaire ya Mutaho, ko niho hatanguye kuza amaka menshi, kuko ngira ngo vyapfa ku babanyi, ko mwarageze kumva ko district sanitaire ya Kiremba ihanuriwe burya na Mutaho, ufatiye kuri commune Tangara iri hirya ya Mutaho, n'abantu batembera Ingozi n'iki, Mutaho niyo yatanguye kuduza ibiharuro. Ivyo tutahora tubona mu madistrict bayobora muri ville. Rero muri Mutaho tumaze kuraba iyo bazanana twasanze abenshi ari abahagi Mutaho kuri site. Numva ko no munsi ariyo centre ya mbere ifise abagwayi benshi hajya muri site hamwe no ku Muririmbo, umutumba witwa Muririmbo. Iruhande y'aya masite hariho abandi twari twatoye bagwaye bari mu Gitongo, mbere ko twamitubivuga kuko ngaha tuvugana ukuri hariho nabo muri community y'Abihebeye Imana mu Gitongo. Hagacaba rero nabo Nyabisaka na Masango, imitumba ingahe 5 n'isa niyanuye cyane hari Mutaho. Kandi uno munsi Mutaho niho ibiharuro byinshi ku munsi by'ababaye positive. Cyabumva yuko abajeje intwaro nyakwabura amatari turamukengurukira cyane kuko niwe waca tuti imbere kugira ngo dukorane cyane n'abamagara y'abantu hano hantu tubigabanuke rwose, kubera amamuvuma ukuntu dutembera n'iki ntivyatevye district sanitaire ya Gitega. Aha Igitega twaciye tubona amakatanuye kuduga, ko naho nyene wacakurikira yumvika ni muri ville. Ikaretse ya mbere imaze gupimisha benshi bagwaye n'Umusinzira, yanditse Musinzira mugabo yapfa kuja ku rugero rumwe na Rango hamwe na Nyabiharage aho abantu bagwaye. Aho rero si mpaka mu mihana, hariho abo usanga ari abanyeshuri, hari abo dusanga ari abakozi ba leta, hari abo dusanga ari abadandaza. Iyo ari nk'abadandaza bashobora kuba badandaza amafarumasi bakaza baratanga imiti. Iyo ari abadandaza b'amabutike amafaranga umwanya wose bayakora. Murumva yuko risque de contamination ku bandi ni nini cyane kurusha iyo handuye kumure nk'umunyeshuri yitembera mu ntuze. Je tumaha tukuze Musinzira Rango Nyabiharage harimo n'amaserivisi afise abagwayi akorera muri ivyo bice.
hanyuma na Shatanya hariyo abarwayi batari bake, hagaca hakurikira rero Plage, Nyabututsi naho nyene hariyo abatari bake. Izindi quartier ni nka zose zaha mu gisagara kuko Zege turasangayo abarwayi, Nyamugari, Senare, quartier ya Kigali ni hariya Nyabututsi nyene, Nyabisindu kuri veterinere Yoba, Mushasha na Musaga, Goga ya mbere n'iya kabiri, hariya hose turasangayo umwe canke babiri baba barwaye. Aho rero murumva yuko tudafashe imigambi nka Gitega yose, ville zose, ni ukuvuga amakaritiye yose turashobora gusanga y'uburwayi, kandi iyo hadafashwe ingingo zikomeye aranduza n'abandi. Hanyuma ngira ngo kubera umwanya uza guca uba muto, twari twahereje, hariho ikibazo nyamukuru dufise. Ikibazo nyamukuru ni kuronka ambulance dutiriye muri district sanitaire ya Gitega, kuko iyo kuri hôpital regional iyo transport umurwayi wa covid iyo basanganywe, kubera usanga umurwayi yicaranye n'umushoferi canke n'umuforomo. Mugabe izindi imwe nshasha muri district sanitaire ya Gitega irafise aho umushoferi n'umurwayi batandukanira, hamwe ata contact n'imaho. Rero twaciye tuyorganiza district sanitaire ya Gitega kugira isubire dutize iyo ambulance ize ngaho kuri hôpital. Ariko n'ubundi iyo ambulance si ambulance zitwara aba covid mu bisanzwe. Abarwayi ba covid batwarwa ni ambulance medicalisée, aho dushobora kuronka source d'oxygène, aho dushobora kuba iyo umuntu mujanye kuva ngaha ni Bujumbura ashobora gushika. Hanyuma rero na service za reanimation nazo nyene nibaza ko hamwe tworengerwa vyotugora kugira zikore neza, ariko ivyo bibazo tubandanya tubiyaga nabo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Nibaza yuko bazobidufasha nk'uko bariko barafasha izindi ntara zari zifise abarwayi benshi. Ikindi twariko turiyumvira nuko bikunze twopima abantu bo kuri iyi mitumba twavuze bangamiwe nk'Imutaho, muri komine Mutaho, nk'aha ku Muririmbo, nk'ajya muri site, hamwe atanu basigara bose tukabapima. Venamani Irambona yaciye asaba abo barongozi kuzibirira hose mu guhimiriza uhereye mu miryango, ku buzi no mu bibanza vyose bihuriramwo abantu benshi nk'amasengero ndetse n'ahandi, gutyo ngo babone kumenya uko bohagarika ico kiza mu ntara ya Gitega no mu gihugu cose. Mu masengero, ku maparuwasi tuzibire, babacunze hamwe agira ati uwudakaravye ntiyinjira, kandi bikagenda neza. Ku masengero y'abaprotestante naho nyene gutyo nyene hakaba ariho uburyo bwo gukaraba, kandi umuntu agakurikirana neza mbe uwinjiye akaravye kandi neza n'isabuni, kugira ngo turabe yuko twoshobora guhangana n'ico kiza. Kandi birashoboka kuko si rya mbere, turamaze kubona yuko mu Burundi tubishize mu ngiro neza zirya mpanuro bica bigenda neza. Ariko rero tugasha turibangikanya no gusenga Imana dusaba yuko yodufasha kandi yoguma idukingiye bigaza bikagera neza. Turashimiye kuba mwadukurikiranye, ntimwibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.